amateka ntabesha igihugu cy'u Burundi kigaza kineshwa. Rero hari ibintu bya gere mediatique abantu bagira kugira ngo abantu bumve yuko batinyitse bo badapfa, ariko mu bisanzwe nabone bariko bifuza cyo rangiza iyo ntambara kubera bahonye. Uyumvira abantu bagwareje imyampi n'imiheto hagwana abadagi bafise inkoho. Intambara yarangiye ari biganiro. Kwibuye rero haje kiganda niho bicaye. Kugwanira igihugu biremewe. Rero ntimusubire kwemera yuko hari ikintu kiza guhungabanya igihugu ngo muce muvuga ngo ivyo ntibindaba. Haguruka. Nimba ari ukivuze nabi muvuguruza. Nimba ari utukanye mumusubize hasi mvuge muti pa question. Ntibikunda. Mwese agwana urugamba wo ku rugero rwiwe. Mwese abo bareha basekane. Iyo ubonye umurongoza asenga ni wanamwanga uramucakura uzumutinye. Ntukanamusuzugura cyangwa usuzugura icyo avuze, kuko Imana ifitanye isezerano nawe aho adashoboye izogutabira. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Anyway, cyane mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndabuye kuri micro ni Joe nyene Juste Gal. Academy from Morisa ke Black Machine Black behind the camera mwita umusaza. Ndababwira ko twabakwiye aho muri tubazana handi. Ndababwira ko byamaze komera. Bantu b'Imana kwama imisi yose uvuye mu gihugu cyangwa uhuye n'abandi bantu mutava mu gihugu kimwe bakavuga bati ufise ubwene gihugu bw'igihugu cyawe. Mbega igihugu kivuze iki? Umuntu avuga ati ufise ubwene gihugu bw'iki gihugu, hari ikimana ivuga ku bijanye n'ubwene gihugu. Mbega iyo ubwene gihugu umuntu aburonse abakwiye kuba agaciro gute? Ko kuri ahandi nibo tuza kuganira. Ndabira kuno munsi turi kumwe na ni nyakubahwa Apotre Mbayahaga Isdo, niwe turi kumwe no munsi. Ndabara musa nyakubahwa. Waramutse neza. Bizera komeze neza. Nta gasonga. Ndishimye cyane kuba ndi kumwe n'umurundi mugenzi wanje. Na je ni sawa. Ego kabisa. Uba wiyumva gute uri umurundi? Bo ubwa mbere ho ko umurundi nta muntu abingira. Ni Imana yabingize kuko yampaye igihugu cyitwa Burundi. Igihugu rero nakaranga muntu. Buye igihugu nico wewe. Rero mu yindi mvugo abantu bakwiye kubimenya yuko nta muntu n'Imana yahaye ibihugu bibiri. Umuntu imuha kimwe. Mu yindi mvugo kandi umuntu ashobora kuba mu kindi gihugu ikamuhindara. Akakiranguriramwe imirimo. Bikanashika wanashaka kikamuha ico bita ubwene gihugu, nationalite. Mugabo ntikigera kimuha inkomoko. Nubwo wowe ubaye hanze imyaka 30 40 ukitwa umunyamerika, ukitwa umuki, hama hariho muri dosiye yawe aho wavukiye. Biguma biyerekana yuko uri gayere umunyamerika mugabo yavukiye igihinga muri commune Kayokwe. Ivyo biba bizwe. Ni ikintu rero abantu bagomba kumenya. Igihugu kuva kera cyari ikintu kiri sacré. Umwana wese w'umuhungu murabizi kuva na basokuruza ku gihe cyabo hariho ibintu bigisha umwana w'umuhungu yuko ategereza kugwanira bibaye ngombwa akanabipfira. Ni ibintu bibiri gusa. Icambere ni igihugu, icakabiri n'umuryango. Nta muntu yitwa umugabo abushitse umuryango w'uterwa wagenza umugongo cyangwa ashira imbere umugore n'abana bapfe na wasigare. Ubu n'umuntu w'imbundege ntabari. Mugo umuntu w'umugabo aremera y'igitero kije umuryango agwanira abandi bibaye ngombwa gapfa wenyene. Nje gituma usanga bavuga ati uyu ntazokwibagirana mu mateka y'iwacu bazomuvuga. N'icya kabiri ni igihugu. Igihugu kirafise abantu kigwanira. Kirafise abasirikare, kirafise abapolisi, kirafise abantu mugabo umwene gihugu wese canke umuntu wese akomoka muri ico gihugu. Ico gihe ari oblige yuko mu buryo canke bumwe n'ubundi agwana. Ushobora kugwana utagiye kuri front uje kurasana. Ushobora kuba utera intege abasirikare cyangwa abapolisi cyangwa ufite izindi ngamba uri kuragwana, kuko muze baza n'abaciye mu mashamba kera bagwana canke n'ubu bajayo ntibakora akazi kamwe. Hari abicara berabora ama strategy, hari abicara bavuga ibya politike ingene ibintu bigiye kugenda, n'abandi rero ikintu bakora ari ukuryama ku nkoho gusa. Rero muri ico gihe abantu kumenya
yuko igihugu ni ikintu umuntu adashobora kwemera kwambugwa mu gihe atagwanye ntibishoboka. ntashobora kwemera kwambugwa mu gihe atagwanye. ndabumva neza ndabumva neza. nta ruhara na rumwe umuntu agira kugira aronke ubwenegihugu. ubwa mbere w'igihugu ni Imana iguha. nta muntu yigize umurundi, nta wigize umu Bangladesh, nta wigize umu Pakistan. Byabaye uko Imana itanga igihugu yabati wewe ndakugize uko. Muri ico gihe rero ntushobora no kucihakana, naho turabona abantu benshi bihakana ibihugu byabo nkuko umenga siyo bavuka. Nubwo ucihakana n'uryo uri karavuga ngo ndamushigikira kubera jewe nduhariya mugabo je sindahemera cyane abari yose ndabakunda, ibi arabizi yuko naho umushigikira uruwahariye. Igihugu rero urumva ntaho gihungira, kiguma ari igihugu. Nshake nkebure n'abantu, hariho abantu usanga iyo ibihugu rimwe na rimwe bigiye mu ntambara canke mu bihe bigoye, usanga bamwe bagomba kwiyonjorora bakereka bimwe bita guhuma amaso amakungu yuko umenga bobo ivyo vyago biriko bibi wabo ntibabirimwo, ntibakeneye no kubishigikira canke ngo bafashe bene wabo. Ugasanga uri kuravyumvira biteye agahinda, kuko mu bisanzwe ushobora kuba mu gihugu iwanyu ufise umuntu mwankana, ufise canke umugwi w'abantu mudahuza ikintu, mugabe igihugu kigize ibibazo muca mubanza mukabika ca kindi mwapfa, mukibuka ico mupfana. Ico mupfana camara ikindi gusuma kwiwe muriko murapfa. Ico mupfana ni igihugu. Uravuga uti izimanza twarimo, izi mpari twarimo, izankaro twarimo, n'ubu twazirimo kubera turiko dupfa ivy'igihugu cacu. Uravyumva? Mugabe w'igihugu rero bagikomeretsa, reka turabe tubika ibyacu, hama rero tugwanye umwazazanye inyuma, nitwamara kumusubiza inyuma tuzogaruka dusubire duharira ibintu byacu. Nico kintu cerekana umuntu ko akunda igihugu ciwe. Nta muntu akunda igihugu ciwe ashobora gushigikira cyangwa atera intege umwasi w'igihugu ciwabo. Uri gihemu, uri gito. Turi mu gihe dusigaye dufise abarundi uzawumva ngo bajya ngo baratunesha ngo twe turi hasi. Canke ukabona umurundi ntiyemera igihugu ciwe haba mu iterambere, haba mu vyiza Imana yagihaye yagitatse, ugasanga yemera ibindi vyahandi gusumba. Ibi bintu biva kuki? Ni kutamenye gukunda igihugu canke ni yindi ngwara yaduteye? D'abord urumva abantu gukunda igihugu bashobora kubiririmba mu gataco bakunda. Gahere je muri 2012 nagiye muri Israel. Muri Israel ugiye kuraba muranabyigisha no masengero avuga ati twe dusenga Imana ya Israel. Muga turavye ingene abisirayeli bitwara mu bibazo biba bateye. N'ingene twebwe tuvuga ko dusenga Imana yabo twitwara biratandukanye. Umwisirayeli ndagenda kubwire kubera kuva bagize biriya vyago byo kugirirwa genocide n'abadagi Hitler gushika uyu munsi umwisirayeli wese afise indera habwe gukunda igihugu ku buryo umwana amaze imyaka 3 ku mwaka wa 4 leta kimutwara bakamujana bita muri mize yitwa Yad Vashem nayigezemo narayibonye bakamwigisha ko ateza gukura hazi yuko bafise abansi bakamubwira umwana agakurazi uwishe sekuru agakurazi amabi babonye kuva kiriya gihe cyo kuri Hitler ni n'amajwi y'inzoya n'abatambakazi baboroga aho hantu se dukuntu babigize ku buryo n'agapese canke isaha umuntu yari yambaye kiriya gihe muri abantu bapfuye barazirondeye baraza bakabati uyu yari naka yari yanaka igisekuza cyabana kacabana umwana kurazi yuko igihugu cy'iwaba gifise abansi icyakabiri abisirayeli bose n'abasirikare kuva ku mwana amaze guca ubwenge n'umukecuru ari ku kabando atambara ku kabando mugabo yambaye pistole ni ukuvuga bahawe indero yuko igihe cyose igihugu cya Israel gitewe nta muntu numwe adahaguruka ngo agwana mu gihe bikenewe. Muri ico gihe rero usanga umwisirayeli wese n'umusirikare, umwisirayeli wese akorera iperereza, umwisirayeli wese akunda mugenzi we. Uzurabe no mu bindi bihugu iyo babagaye umwisirayeli ashobora kuva mu gatumba sivyo cyangwa akaba muri ville akaja guhitana umukate kuri alimentation y'undi mwisirayeli mu gatumba kandi we ataha mu ruziba hako ahitana umukate mu yindi alimentation y'undi donc barafise ukuntu bari kumwe ku buryo ukoze kuri umwe ukoze kuri bose kandi ari interne so kuvuga ko babuze ico bapfa
baragwana baranaburana, hari amasentare hari niki, mugabo hageze igihugu bose n'umuntu umwe. Ntiwotuka umuvyeyi wabo, ntiwotuka ivyo umwisa y'undi yakoze ngo mugenzi we ngo aca gushigikira ngo nuko bafise ico bapfa. Pakistan. Iyo rero niyo bita esprit patriotique. Nicyo gita gukunda igihugu. Uravyumva? Ugomba kumenya wewe ntiwitandukanije n'abandi mu gihe witwa kuri muri ico gihugu. Iyo wowe uri hose ushobora kuba utagira ibyo, ushobora kuba ufite ibyo mudahuriza ko n'abandi, mugabe igihugu kiguma ari wawe, igihugu muba mugisangiye. Cyo gituma mvuga ngo ibyo mupfa ntivyigera biruta ico mupfana. Aho rero abantu bakwiye kuvyumva. Kera Abarundi bari bameze nk'abanyasirayeli buke buke, banza cyane kuko abitwa babihome murazi ko bemeye baratanga ubuzima kugira ngo ubuzima bw'umwami bubeho. Bega babihome mu Burundi baracyasigaye. Bo ntawo uvuga ko batariho, gusa uvuga utingira ni bake. Kubera abantu ugiye kuraba rimwe na rimwe nico turiko turavuga cyuko abantu bakwiye kumenya igihugu niki. Igihugu kigira umuntu agihagararira, umuvyeyi wacu. Igihugu kigira abantu b'inkingi bahagarara muri cyo. Uravyumva? Ku buryo noregaye kubera ko baguteye ibuye mu maso uri kingira no kuboko, sibyo? Nukubera uzi yuko rimenya umutwe ucupfa. Mugabo uri komerekeje ko cyo kugacika uzoba uzopfumubaho ufise ukuboko kumwe, mugabo umutwe usigaye urabaho. Uravyumva? Naye kubera ko umuntu yapfuye bavuga ngo yahaseza agatwe, batarega bavuga ngo yahaseza akaguru cyakaboko. N'uwapfuye indwara yadutse iva mu kuguru cyangwa mu kuboko, urigera bumva ngo yahaseza akaboko, bavuga ngo yahaseza agatwe. No ku rugamba uwo barashe mu nda gapfa, urigera bumva bavuze ngo yahaseze mu nda, yahaseza agatwe. Ni ukuvuga umutwe. Abantu bose bagomba gukingira umutwe n'igisuma n'igisuma. Iyo gifashe kikajya gukubitwa ahandi hose kiraheba kigakingira umutwe. Rero ndagomba kuvuga iki, igihugu kiba gifise umutwe. Umutwe wacu swate n'umwami, swate n'umukuru w'igihugu. Mu gihe rero igihugu kigiye mu vyago kanaka, icyo kwita agression extérieure canke étrangère, ni ukuvuga bose nta numwe atabaje ajejwe gukingira ubuzima canke kugwanira agateka ku mwami wacu mu president wiwe. Nta n'umuntu agira abami babiri, nta muntu agira abaperezida babiri, n'umwe. Nico gituma rero ikimukoze ko cyari kimutumbereye ubuzi ko kikurondera. Uriko uranyumva? Kuko ahungabanye igihugu kirahungabana. Na Bibiliya tubwira ngo musenge cyane, musengera abantu bose, ngo ariko cyane cyane abaganza, ngo kuko batabaye amahoro nawe ntayo muzogonga. Nico bituma rero abantu bakwiye ahubwo gufata utwigoro tw'umukuru w'igihugu, imigambi y'umukuru w'igihugu, na cyane cyane mu gihe hari umwasa ahagurutse kuyirwanya. Ntuje muri babandi mu kumuca intege, uza wifatanije n'abansi. Kandi sindi jamu nkora mvuga nti burya umusoda ari gito surashe agahusha, ahubwo n'ufuye nabi nibigira nkana akarasa abo bari kumwe. Hakuna umwose w'indani mu gihugu wohangana no w'inyuma. Muri ico gihe rero we kwishuri ntibari bwakubita ikofu umwana ngawe ntivyo gushikira kubera gututse kuri nyoko. Naho utagutuka gwa rututsi rumwe rw'ibishega havuga ngo nyoko ni mubi gusa canke so wawe twabonye, ukumva kubera yavuze papa gusa ugize ishaka ryo kuvuga ati sinogenda ko kabisa, ukamurumura ingumu akavyimba urupfupfura akaja kwa diregiteri ati washika ati niki mupfuye iki, ati yareka tuka papa. None diregiteri yari gukubita yavuga ati wa mwana we gutukana n'ibintu dusubire ahubwo ntandirugira agace kuvuga ati base mugabo nawe ntuzosubire kurwana wacu uza umurege tuzomuhana. Muge yarumva yuko la cause yatumye umutikura kane mirumvikana, ntamwe kuvugira nawe muvyeyi ngo ugende hanyuma uco uvuga ngo umuntu w'umuhungu w'umubogare gaho wapi. Sindiko nigisha kurwana ko jewe muga ndikunda guhakarorero, nubwo wowe utabikoze basi niwumva akababaro, niwumva babaye. Hanyuma umuvyeyi gito nawe ni umuvyeyi atuma abana gutuka abanyagahinga.
abavyeyi bacu kera baragwana bakaburana bagatukana ivyabo ku gasozi mbwa yakubwira ati jamais sinze nige numva uhamagana mu izina umuntu akuruta nubwo yaba ari umwansi w'iwanyu mubiza avuga ati uzoza uramukisha amaboko abiri umwubahe mugabo no munsi hari habo tubona babwira abajene biwabo canke abandi bantu bati ze muratukanaka kandi banganya ubugabo umwe wese afise urugo rw'umuntu akagira urwiwe ndano kuvuga rero umuvyeyi gito arera nabi umuvyeyi gito arera nabi turi mu gihe uduhaye akarorati umuvyeyi umwana iyo atutse ku muvyeyi warahagurukanye n'ugashavura twe twarabakubita yego ariko bankeneye kumenya ubu turi mu gihe hari abavyeyi gito bariko baratuka abandi bavyeyi banganya bagatuma abana ba bagatuma abana ba mbega iyo abandi bana bo ngaha bayifashe nk'ibisanzwe abandi ugasanga ariko arabihanahana ngo he badutukiye umuvyeyi vyakira oya mu bisanzwe aho uko biba bigenze ngaho uri kurateranya abana kuko ntiwobwira abana biwawe mugenda utuke naka nawe afise abandi bana ngo abo bana bazobihanganire bazohurira kuvoma ejo bomekana inkoni urabyumva bazohurira kuragira ejo usange bariko baragwana canke nahazo bari hakurya umwe atori buya rirenze umusozi atere mugenzi we usanga abana bariko barasubiranamo rero sinavyiza yuko nabivuze twaba twitangura nta muntu yoza gucokorera umuvyeyi ngo uvuga ngo yango ni sawa ngo je ndatekereza ngo nta ngorane oya nibikunda vyiza uramubwira uti ntusubire ntubandanye kuko so canke nyoko kitiko turamuvugako burya umuntu akuvugiye nabi so canke nyoko suko ubutazi ubuhimbiri canke ububwa bwasewe nawe uramuha agasopo kavuga tukabandanya ni uzompamagaye ejo urumva uwo muvyeyi ariko atuma abana be gutuka abavyeyi babandi ejo niyumva nawe bamwadutse bakamufukuru ivyabi wabo adashobora kuvuga kuko birahari usanga baba babiziho burya umubanyi n'ubundi baramenyana si vyiza rero burya mu bisanzwe vyiza woreka intambara z'abakuze zikabamwo abakuze tuzigomoremwo abana turi mu gihe uriko uradusigurira ati intambara z'abakuze tuvyerekera abakuze intambara z'abana tuvyerekera abana ariko iyo bishitse ugasanga ibi biriko biraba ca kintu co kwama imisi yose twubahiriza umuvyeyi ukabona natwe abana ntaco babibona umenga nk'ibisanzwe basanga abana bamwe bamwe bakumva bararyohewe ati umuvyeyi wanje n'ukuri kw'Imana cyangwa nkagaruka kandi ubwo mwirira ry'ino minsi ntidusigaye twibagira kubwira umuryango iyo twavuye naho turi niyo tujya nabyo se byiza kuko umwana akwiye kumenya identite yiwe akwiye kumenya akaranga muntu kiwe si byiza kuvuga ngo naka twanka nawe uramwanka mugo uramubwira uti uramwiyubara uzogendana amakenga kuri naka ntidukundana ibi nibi vyago vyadushikiye bigizemo uruhara uwo mwana akabana n'umubanyi wiwe bakahura no kwishuri bagahura n'ahandi mugabo abizi yuko hari ikintu kitagenda neza hagati y'iwabo n'iwabo uwo muntu uwo mwana wundi si byiza kubihisha rero iyo bivuze abana burya bagendera ku murongo umuvyeyi abahaye ejo niwe umuvyeyi abavuze ati kuri iki niki ushobora kucihanganira ukabona icavuze n'ikintu kiriho gikorwa n'umuntu batareha menya ko aguhaye bwaho uravuga ati sokora kube ku rugamba nawe gwana nabo mungana nanjye byo hejuru navyimenyera mwatubwira ati igihugu ushobora gufira igihugu ushobora gufira umuryango abantu bubu bamwe dusigaye dutinya gupfa ariko muzopfa ariko tuzopfa gusa ko rimwe na rimwe uzawumva bavuga ngo izi mfu ngo ntitubona ngo icyo turiko turazira urupfu rwamyeho kuva kera nta muntu n'umwe ariho nta n'ubuhinga buriho buzokwigera bubaho busibye urupfu kwica umuntu n'abaganga ntabo kwispecializa gute ashobora kurucereza kubera gucometse muri bomboni gusa mugabo urakurindiye bayigucomore urapfa rero vyiza nukuraba upfuye uziziki kuko hari n'abapfa impfu ziteye isoni bagapfa bazize ikintu cy'ububwa atakintu kivuze mugabo gupfa bavuze ati yapfuye ariko agwanira igihugu nico gihe abantu bahindurwa amazina bakita intwari nakaravuye hasi aragwana so kuvuga ngo ntambara yose ni y'abasoda gusa hari igihe nigeze kubivuga namwe mboneje babigurukana ngo uravuze ngo igihugu kitewe ngo notori honkarasi ntorasa kwe Dawidi yagiye ku rugamba ari umusivili none hari igisoda yigeze akora
mugabo kubera umutima wo gukunda igihugu wari waramwuzuyemo cyane cyane n'Imana ya Israel urabyumva yaraze kuri kumwe nawe yagiye kuraba bene wabo ku rugamba asanga ari ikigabo kirekire cyitwa Goliyati cyo kirabatuka gituka Imana gituka n'igihugu cy'abo abantu bose babunza ati turapfuye Dawidi niwe yakimenye umutwe kandi yari umusivili hanyuma rero Imana itanga intsinzi ikomeye kuri Israel abagore barabyina abari babunze baje habona kubera ishaka gusa abantu ntibagira ishaka kuko umuntu ntashobora kubura icyo akora mu gihe ari mu ntambara ntagiye gushobora icyo akora nubwo tabagiye ku rugamba ntibikunda ntugende ngo urye uryame murabwira abantu nti uyu mutekano turimwo ntimuvuye ngo n'amasengesho gusa Imana yaduha umutekano ikaduha amahoro mugabo iyo aduhesha amaboko y'abasirikare bacunze imbibe iyo aduhesha amaboko y'abapolisi birirwa bakizura bakarara ijoro bakizura baca inyuma y'amazu yacu baraba ko atakibi cyo tugirira nabi none batahe dusenge gusa je ndibuka muri Bibiliya hariho ntuzeye nimba mwijuru hari bamarayika bajejwe kuza kufasha abantu urugamba abasirikare aha mwisi ndiko tukoreka ko niki kibi kiri mwisi ngaha Senakeribu yigeze kuza gutera igihugu cya Israel aza tondeka abasirikare ku rubibe uravyumva hanyuma Imana iri mwijuru abona yuko Israel ibangamiwe mugabo kubera Israel yashize Imana imbere bari bagiranye amasezerano n'Imana avuga ati igihe cyose tuzotegwa naho bizoba intambara ibyago inzara cyangwa inzige Imana iravuga ati nzogwanana namwe abo bagabo bace bapanga ingabo ku rubibe bararindira bati ubanza bugoroba ijoro abisirayeli bose babanze baryame tubanige mu ijoro uravyumva Imana iri mu ijuru irabibona iravuga ati sawa imipango mwapanze ndayizi reka nayo ndabereke ikimanura umumarayika umwe rukumbi Bibiliya itubwira ngo yaraje yinjira mu mapozisiyo y'abansi abo basoroka baje gutera igihugu ngo umumarayika umwe ngo anigamwo abasirikare ba Senakeribu 185 ari umwe umumarayika bavuye mu ijuru Imana itanze intervention arabaniga buzo araryoza mu Bisirayeli buce mu gitondo basanga base bari baje kubatera mugabo ni mivyimba Imana irarwana yonyene kubera ushira Imana imbere iyo ubonye umurongoza asenga niwa namwanga uramucakura uzumutinya ntukanamusuzugura cyangwa usuzugura icyo avuze kuko Imana ifita n'isezerano nabo aho adashoboye izogutabira tabine nivyoroshe oya nivyoroshe buriko muratubwira mudusigura ku gihugu mwaratubwiye ati igihugu kiragwanikwa ego igihugu niyo mpetso y'abakibamo bose Imana yahaye igihugu abisirayeli mugabe igihe cyose hateye urugamba batewe igihe kirekire kuko barakikujwe n'abanzi bama babanza gusenga bakabaza Imana ko itababwira ngo ntimugwane igihugu cyacu reka ntacyo ndabibona yavuga ngo tora inkota genda mugwane nayo ndabana namwe ku rugamba inkota zayo ndazigaburira abanzi banyu Imana iragomba ko abantu bamenya ko igihugu kigwanikwa izoguha intsinzi mugabo wagwanye niko bimeze ntihagira abantu batinya intambara oya intambara ibaye iconze coco bitubwira ngo nta na kimwe kiba Imana itabona ibihari iyibaye rero ikayireka ikaba ici gusaba ni kimwe gusa ntutinye iri kumwe nawe iragutabara mugabo haguruka urwane mugabo ni watuna umwasa aragutabira Bibiliya iratubwira yuko umunyabwoba atazojana mu ijuru ufise ubwoba mu ijuru ntajya ubwoba oya kizo ufise ubwoba bw'icaha gusa nayo ubwoba bw'ibyo bisanzwe oya haba mu ntama uzi uti Imana iri kumwe nawe none iri kumwe nawe uwo kunesha ninde mugo umaze kugira ubwoba ugabanije ukwizera no kuvuga urayisuzuguye nayo nubonye ko atavyo yoshobora mu uti aha jewe ndi kumwe nayo nta bwoba mfise Imana avuga ati kabisa ko yamaze kunyemplika muri ivyo rero aha atamutabaye ibintu biragorana iragwana iragwana muriko muratubwira mwatubwiye ko igihe mwaje muri Israel mwasanze abanya-Israel benshi kwanza bose abasirikare ego
bose kabisa cyakunda ko umurundi wese abo umusirikare mu vyo arimwe Ubusirikare- nimba ubusirikare mu bijanye n'ubuvuzi nimba ubusirikare mu bijanye no kwigisha ubusirikare mu bijanye n'urugamba biracyakunda ubwa mbere umusirikare w'abantu bakwiye kumenya kuba umusirikare bihera mu mutima n'umutima wa wundi wo gukunda igihugu iyo bavuze ngo abantu bitwa uko bazi ibyo gukunda igihugu bakunda igihugu kwa kweri je nama mbona abasirikare n'abapolisi gusa kuko umupolisi je mpandaka mwe umupolisi arara imbere y'ibanki atagiramwo konte nimwe muri ya banki akayirarira ata amafaranga yiwe arimo umusuma bakaza ari igitero agatena akagwana akayapfira atagwiwe arimo ariko akingira inyungu z'abandi gusa kandi ababikora bizi neza yuko bene ayo mafaranga ntibazoja ku maziko yiwe ntibazosigarana n'imfuvyi asize ntibazonamurabira umuryango cyangwa ngo bagire icyo baterereye mugabo kubera muri we yiyemeje kwitangira abandi yiyemeje yuko n'ubuzima bwe yobutanga abandi bakamererwa neza icyo nicyo bita gukunda igihugu ticamuvyaye wenyene bajya bari ku rugamba bavise bene abavukana bari ngaha bavise bene wana bajya no muri bajya biriko baratuka igihugu banacifuriza ibyago mugabo ubusirikare buhera hehe mu mutima wega rero ashobora kuba umusirikare w'igihugu kandi atatene wambaye ukabura umusoda wa kweri rero mu bisanzwe gukunda igihugu nibwo busirikare bwa nyabwo kumva umutima wo kuvuga ati naho nopfa mugabo nkapfa ndiko ntabara igihugu hagiye uzabumva ngo mu basirikare mu vyashitse kumva amakuru amwe avugwa ukamenya n'abasirikare b'iwacu bagira ibibazo kandi abo bariko barahura nabo batariko baterana itomati iya n'ibinyoma je ibintu vy'amarezo sosiyo bimaze iminsi ndaba muri no minsi izi ngwano ziri mu burere bw'ibiyaga bigari ngahi wacu na hehe uno munsi nta yandi makuru akivugwa uno munsi amarezo sosiyo yose ugiye kugurura usanga ari ibintu by'ibinyoma gusa none yego ibyo nibisanzwe gaye igihugu ca mbere cica abantu benshi ku munsi ni Amerika urigera wumva CNN urigera wumva bya binyamakuru byabo bya New York Times byandika ngo bavuye ngo hari abantu bapfuye iwacu ngo yabivugwa handi no ngaha rero muri izi ntambara wumva aha wumva mbe kubera iki ababika bapfuye atarabo muri ico gihugu bakabigwa n'umwasa ubu bije n'ibintu bita ni piscos do pere abantu bashira mu bantu kugira bumve yuko umuntu akomeye bumve yuko umuntu umwe hanze wese apfa ariko mu bisanzwe ugiye kuraba kuri tele buryo kuri barakubona abantu barabona yuko nabo usanga bariko barapakira ibiziga amakamyo n'ibiki amasanamu burya abahinga baba yafise mugabo ubakwereka yuko atano wakomeretse niko mu ntambara bimeze rero hari ibintu bya guerre mediatique abantu bagira kugira ngo abantu bumve yuko batinyitse bo badapfa ariko mu bisanzwe nabone bariko bifuza cyo rangiza iyo ntambara kubera bahonye mugabo ntibivugwa ivyo ntihagire umuntu bihenda buryo usanga bajya bagoma bavuga ngo hapfuye aba kuri kote wari habapfuye benshi izo ni ibintu bibaho dusigaye dufise abarundi bamwe baryoherwa ngo habo ngo bamarire bande ngo marirayo abantu dusanga ibwene igihugu bangereye kumenya tuvuga ko icigwa cyo gukunda igihugu abarundi bamwe bibagiye gushira imbere igihugu bashira ivyo bashobora kuba bafana abandi bazasanga ivyimbi ubwa mbere hoho hariho kugwingwira sinzi ko numva kugwingwira sinzi ko ndavuga mu kirure cyumvikana nukugwara kwashi ivyimviro ni ibintu abantu usanga iyo bapfuye ibintu n'abandi cyane cyane mu bya politike canke mu vy'imibano usanga babishiramo urwanko n'inzigo kubera kutamenya ingene urwo rukino rukinwa burya la politique na pas d'amis na pas d'ennemis éternels la politique zero jeu d'intérêt ivyo ni ibintu vyumvikana iyo umuntu mupfuye enteriye rero ntibisobanura yuko igihugu naco nuciwucanka kubera uyo muntu buri kijuju kameze iyo politique ntibariyo nukuvuga niwe navuga hamwe kare ushobora kubaho udahuza n'abanaka ushobora kubaho ufise ivyiyumviro by'abanaka utemera mugabe igihugu ni cyanyu mwese
iyo hagize icyo kiba ibyo mwapfa muryamika hasi mukabanza mukambariza urugamba mwamara gusubiza inyuma umwazi w'igihugu muhagaruka mukavuga muti iri tongo dusangiye rero ivuga ko twumvikana ingene turibamo nibwo buntu rero ushobora kuvuga ngo uri hanze ngo nshikiye naka umushikiye nkande uri uwiwe uvuka iwabo sokuruza wawe niyari banyoko na banyokorome na banyogosenge bari hariya ko bari ngaha ni hamwe bavuga hariho umuntu yigeze kuvuga nawe rero umuntu nyene sinzi uko nameze rero umunyepolitike ngaha ndavyibuka hama batanga amakuru yuko hariho ahantu intambara irikiraba kandi abagwana bivanze n'abenegihugu baho abanyumva bamwe baramenya uwo ari we uravyumva bavyanse ingene bagwana kubera abagwanyi bivanze n'abenegihugu barabuze ingene babigenza uwo muntu aracari haraja kunyumva ari muri Amerika uravyumva yavuze ngo ishamba ritarimwo ngo ishengero ritarimwo wawe ngo rimeze nk'ishamba ngo iyo rihiye ntiryo gusivya urugendo ngo uje kuzimya mu yindi mvugo baje bati abo bantu n'aba bene gihugu bari kumwe baturire hamwe tere mabombe ni nkabo uri kuravuga umuntu asimba gatoya ngo afuse icapfa n'umuntu agaca yibagira ko ahubwo byose byishi byiwe biri ngaha yashikaho inyuma ati icyo mu Burundi bugasha canke igihugu kinini kigasha kandi ari iki wabo uwo muntu yabivuze uko none mu nyuma ntiyabonye yuko Imana itifadikanije nawe yego nahaye mabombe bayateye abantu bagapfa muga ntibamaze abantu abo yagomba ko bapfa mu nyuma yarababonye kandi ababona bakomeye intambara sinziza ifo ko umuntu agomba gukunda mugenzi we ubwene gihugu gukunda igihugu cyawe cyambe no kumva kunda mugenzi wawe malgré ivyo mufize mupfa ukumva kameme yuko ikivukano camwe nabigisumba izindi nyungu nibwo bwene gihugu nibwo gukunda igihugu tushobora kuja kufata ngo ukunze igihugu cy'uwundi kubera ingurire canke utuntu baguhendesheje ngo ibintu bigaye ngo uvuga ngo wewe ngo cha wifatana na twebwe ari igihugu cyatewe no ivyo yose yoguhamagara ndiyo guhinkomoko yawe ivyo ndaza kutaja kuvyumva cyo kimwe n'abandi mugabo ni ibintu bisuzuguritse kwera ibintu bisuzuguritse tuba duse abasoze duma duse n'abasoze kugira ngo umuntu wari we wese yiyumve ko ari umusirikare w'igihugu ciwe na cyane umurundi hakogwa iki nibahagarare nk'umuntu umwe bavuga ururimi rumwe umurundi avuga ijambo riremesha mugenzi we hanyuma nimba bavuze ikintu cyo bapfa abantu bashira imbere kwirekonsilia mugabo amenye yuko nubwo abantu bogira ico bapfa icyo bapfana kizokwigira gihinduka kizoguma shirika igihugu iyo hageze kudefana igihugu rero nturabe ngo ndari gukora iki kubera ngo mbaga kubera igihugu gitwagwa naka canke unaka ari kiri muri cyo je mbona umenga ntaco nokora uragifisa kubera igihugu abantu bakumenya yuko iyo gitakaje ubutakaje ibintu byose bubibuze burya akamaro ko kuba mu gihugu cawe kugira wumve akamaro bimaze uzokabaze utagifise uzobaza udafise igihugu azokubwira akamaro ko kuba mu gihugu kugira igihugu ingene kameze ni byiza yuko ikintu cyose cyoza kigomba kukomora kigomba kugutsinda cyangwa kugwanya ngo bitware igihugu ntibikunda wana kubera igihugu ni wagitakaza uzobutakaje byose naho uja hanze ukazotunga agahinda n'akabonge kiwanyu kagumaho ni byiza yuko abantu bose bagenda bagahagarara nk'umuntu umwe bakagwana bagwanira igihugu cabo kuko nabasokuruza bacu niryo ragi baturaze nta murundi yigeze agenza umugongo igihugu cyatewe ibyo ntibyashoboka kandi iconzi coco amateka ntabesha igihugu cy'u Burundi kigaza kineshwa uyumvira abantu bagwanije imyambi n'imiheto hagwana abadagi bavuze inkoho nta watsinze uwundi intambara yarangiye ari biganiro kwibuye rero haje kiganda niho bicaye
baragane bati twese turayamanitse kuko ariko bafise umwami ikibazo cyo nabami ibi bihugu turi kumwe ngaha nta numwe yigeze atera ngo asubire inyuma n'ingabo zibe bazitsinda ngaha none burya butwari basokuruza bari bafise bamweze gisabo bantare rugamba ubu bufuse bane si twebwe nyone abuzukuruza babo ni byiza yuko rero burya igisiga ciza giti igihugu gihiza ni byiza yuko twerekana koko turi b'abarundi kandi nabone barabizi yuko ata muntu yigeze aza gutera Uburundi ngo asubire inyuma y'umuhiriye sindiko nkokeza intambara mugabo abantu nidusenge mugabo twongere dufata amaboko abasirikare dufata amaboko indongozi tubashigikire mu byo dushobora kubera iki mbega abantu hagera n'igihe abantu bavuga ati tugire effort de guerre gaye ahantu amahoro ari abantu ntibaza akamaro gutanga amakori uwo bajyana mu gihugu kirimo umutekano muke bakavuga ngo ni kubera ngo abasirikare ngo babuze ibyo bakoresha ukabuze yuko ibyo bintu bishobora kugurwa n'amakori yawe uvuga uti ahubwo ibyo mfise byose nibabanze duharure batware mugabo jengira amahoro mugabo kubera abantu bariko barabitangira bakabona amahoro yarinzwe abasirikare bari mu kibira birirwa banyagirwa n'ibita abandi bari kumbe bari kunzuzi abandi bacungaye nibi ukamuzi ngo n'amasengesho gusa gusenga ni byiza ariko gukora ni sawa kugwanira igihugu biremewe rero ntimusubire kwemera yuko hari ikintu kiza guhungabanya igihugu ngo muce muvuga ngo ivyo ntibindaba haguruka nimba ari ukivuze nabi muvuguruze nimba ari utukanye mumusubize hasi mvuge muti pa question ntibikunda ubu igihugu isi yose irongowe na media ni internet niki rero nta muntu yo gukuraho agahuzu agusuzugura kwambika ibara agutukira igihugu cyawe gutukira ivyawe gutukira bawe gucuga umuvuga ngo namahoro ngo nta ngorane ingorane zirahari mwebwe rero mugishobora kugira ico mukoze nimukore mwese agwana urugamba wo ku rugero rwiwe mwese abo bareha basekane hanyuma hazogera igihe umwami w'amahoro atuje hagati avuga ati nimwicare murabane mu maso haba mubane neza wow ebani barembe ati umwami w'amahoro ego nuko tuba dusode n'abasoze hari cyo musaba indongozi nizishikame tuzifasha amaboko tuziri inyuma ntibatinye kuko se bonyene urugamba ni baruyobore umurundi wese n'ingabo umwese bazomutuma ico ashoboye kandi azogikora utazogikora nawe mugenzi bazomuraba azoyika igihemu igihemu naco rero ni nk'igikumbi ku rutaro rw'intete baragikuramo hagishira ku ruhande ariko mu kintu bagomba kumenya nibahagarare neza bagwane intambara bayobora igihugu dufise vision turiko turajamwe ya 2040 2060 ntihagire ikintu na kimwe cyoza kuduhungabanya mu iterambere turimo n'urugamba bariko baragwana umwe wese rero abingabo ikingira mugenzi we twese dukikuza umwami hama tugwana urugamba imana izobara natwe ndabashimire cyane nyakubahwa Pote murakoze nawe ego nuko reka ndabashimire wese mwavyo murimo murabana natwe umwe wese n'abingabo igihugu ciwe ku rwego ashoboye nimba uri umuganga urashoboye kuba ingabo mu byo urakora nimba uri umuforoma nimba ukora ibijyanye na communication nimba uri umucuruza umwe wese afise icyo ashobora gukora ubusigara bwiyo kuri mikoro jewe nyene Juste Gael ntiharamba Uburundi ntiharamba Abarundi ntiharamba amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu ndavuga ati bye bye cyose la vista urahushura umushuro ushura lone